ijya stade mu mateka yayo bizokwandikwa no muri Guinness yuko mu mateka y'umuziki y'umuririmbyi yemerewe kurimba muri stade ko ari umuririmbyi witwa Mukombozi yaririmbye amasegonda 6 sivyo ya Mukombozi yarandikishije amateka yo kumara amazwa kuzimya ati zimya ivyo bintu uri kuririmba n'ibiwanye n'urubanza turimo vayo simbize mu mateka yo kubwiwa ati vayo umbiriza uko byagenze ivyo nta murundi azovyibagira yuko bamubwiye ati vayo aramara manzu nyumviriza amasegonda amasegonda ngahe ndafise nga message ya Sene Bucuti doga ati je Mukombozi nta mikro namuhaye yarayikubera biga n'amazina Mukombozi Bucuti gutu umuntu aza kurimba imisaraba muri stade ati nukuri ko Imana je yampapuye mikro acagenda yiruka hari kuri centre DJ bayamuboya atanguye vy'imisaraba bace barabizimya ivya Sadbi na Kiriku iyaba biri mu ntumbero yo guteza umuziki imbere sivyo je vyo mpimbara je ndavye nka performance ya Kiriku par exemple ntagiye kuri Sadbi yaririmbira ubusa yagombye kuririmbira ubusa Sadbi yarondewe kenshi aje kurimba kuri stade aravyanka muri no ntuze hero ubwa mbere kuri match ya Aigle Noir Kiriku nawe ikintu cyambabaje ntacuzi ego yarahembwe sivyo kana performance yagize ingene yinjiye byari byiza ku bafana b'umuziki mugu no musi birababaje kuba umunyamuziki agikorera akigomba kwemeza umufana kandi yarahejeje kumwemeza kuri ijya modoka yinjiranye sivyo kandi agatinga yinjiranye warigeze ubona ko nikirango na kimwe cya Superbat warigeze ubona nikirango na kimwe cya Bubet warigeze ubona ko nikirango na kimwe cya tangawizi yitwa Biguvu urabona Plaza izo ni kampuni zitatu zamuhaye akazi kubera indirimbo yiwe yakoze aha nihe yamuhaye imodoka ivuye muri Superbat uba makuru karatembera ngo nibirango biriko yabikuye ejo bambwiye ati bugero ya modoka re namantu byasanze uko ngo ari umuntu ngo yakomanze imodoka kwa Zero Logistique ngo yakiri ngo niyakeneye urumva Plaza kubera uwo mujama imodoka yose umusavye ukira gusa kumwereka ifoto nshaki uwo mujama yambwiye ati ngo shaka ijya plaque nyene ijya nyene ubu rero uzotangare rero ntuzotangare nijya modoka yagurishijwe Zero Logistique nafyina mama yangu nafyina ndakubwije ukuri umusaza simbizi wasema vumba bro twinjire muri Stade Intwari kugurura Stade Intwari yes Kiriko ara performance abandi bagumye bavuga ati Sadbi nawe araza gukora nta performance none ino ntambara iri hagati y'abano bantu mbega Sadbi yashatse kwamamaza canke yari karasega Kiriku nawe kuronka ry'amahirwe agakora bamwe bakavuga ati yakoze kubera amafaranga Sadbi nawe nta mafaranga aho yasavye ariko we nawe ukamwagiriza yuko adashigikiye igihugu kandi yasavye gukora ubuntu ibi bintu tuvyinjizemwo gute simbizi wasema mu bisanzwe ivya Sadbi na Kiriku iyaba biri mu ntumbero yo guteza umuziki imbere sivyo je vyo mpimbara je ari abantu banyandikiye bandunikaga ama screenshot ya ba Sadbi n'ibiki ijambo nababwiye ati je nk'umuhinga wavyo nababwiye ati ibi nivyo vyuzuza ama stade ingorane nuko abaririmbyi batabikora muri cadre y'ivyashara je ndavye nka performance ya Kiriku par exemple ntagiye kuri Sadbi yaririmbira ubusa yagombye kuririmbira ubusa Sadbi yarondewe kenshi aje kurimba kuri stade aravyanka muri no ntuze hero ubwa mbere kuri match ya Aigle Noir Aigle Noir yaramurondeye Sadbi aririmba Sadbi baranga yaranse urumva Plaza yes hajya je ndiko ndavuga ikintu ndiko ndabahanura baza bambona nabi bakavuga amajambo menshi Sadbi baramubwiye ati Sadbi baragukeneye turagukeneye Aigle imuhembe Sadbi baranga urumva Plaza dushimira amakarture cyane urugamba ari karakora wo gufasha umuziki akawufatanya na football uravyumva kwera ubu turafise stade twiyubakiye yavuye mu nguvu zacu n'igihe yubakwa jewe naravuze ijambo vuga ati nizere ko natuge bazoyiduha tukaza turayikoreramwe ibiteramo narabivuze baririmbye narabavugiye warakivuze kirimwo
uravyumva Sadbi rero yanse yarazi yuko bica vyoroha nawe ne yuko azoca avuga ati ngo nanje nkeneye kuririmba ngo bice biba TikTok suko bimeze uravyumva ga bro ni procedure Kiriku nawe ikintu cyambabaje ntacuzi ego yarahembwe sivyo kana performance yagize ingene yinjiye byari byiza ku bafana b'umuziki mugu no musi birababaje kuba umunyamuziki agikorera akigomba kwemeza umufana kandi yarahejeje kumwemeza uno musi umuziki aho tugeze ku muziki wo kwemeza aba boss baduha amafaranga kubera umufana w'umuziki yo mu Burundi ntigera yinjiza amafaranga directement gushika ino saha na Kiriku kugirwaho kwiwe kuba afise hit ntarigera yitegurira concert yiwe kugeza ubu Kiriku ntarashobora kwitegurira concert yiwe kugatwiki bavuga ati aha nihe concert kugira wa mufana avuga ngo ati niwe mu boss wiwe abone ari ku rugero rungana gute eske ndafise umufana yoza kuriha kugira aze kundaba abaririmbyi bose bagezweho bo muri no myaka bagenda kogera ku by'abandi kera Satbi yarakora akaririmbo bagategura karabajya concert ndavyibuka kandi twaravyitaba kwa Makasi mu Kamenge Satbi yakiva mu buhungiro aho yari yahungiye mu Rwanda muri 2015 yaratashe muri 2016 ndibuka ategura igitaramo ahita kuri One People ni CD yiwe general yiguze hari muri umengo muri janvier 2016 namba ntibagiye hari mu ntango za janvier muri janvier 2016 umengo sivyo n'amate 2017 ni ibintu mwe nivyo sinibuka soit ni janvier 2017 uko wowe canke mu mpera za 2016 uko wowe sivyo yarateguye igitaramo kuri One People yari agisora za Feel Love no pa Feel Love ni mtoto wa Mama Rita amekuja kwenye mtaa ameleta umengo bintu mwe nivyo arono sindavyibuka neza urabyo si too much no hari indirimbo yaririmbye akiza ndayibagiye sivyo mugabo yarateguye yarakoze album yitwa umengo iwacu namba sindavyibuka neza ico gihe ni CD narayiguze twayigura 10000 urabivuga braza bisigura yuko ico gihe baramenya ukoze umuziki urakora igiteramo kandi twaravyitaba mugabo no musi gushika ino saa Kiriku yogera ku vy'abandi ariko simbizo uvuze uko Kirikara cyari mutoyi oya Kiriku oya uburyo bwuko igihe cyo gukora kigifise oya yarindira braza niko ndakubwira yuko Baberisima yarakoze hit sivyo arakora za kazi Imana inkunda barigeze ubona concert yiteguriye ntiyaheze uko aragenda uko nyene bogera ku vy'abandi bateguwe umuririmbyi arakora hit akarindira yuko aba boss bamurondera sivyo uno musi rero aba boss bakora amasho sivyo nk'ubu turi muri janvier février mars nta ma concert ahaba babisigaye yuko wogera ku ba boss batanga ama contrat okay ikintu kibabaje nuko ayo ma contrat Kirika bafise sivyo atanimwe twigeze tubona hajya mu stade kiretse kuvuga Superbat nk'amatierse nka 30 yarabivuze gusa mugabo kuri ijya modoka yinjiranye sivyo kandi agatingatinga yinjiranye warigeze ubona ko nikirango na kimwe cya Superbat warigeze ubona nikirango na kimwe cha Bubet warigeze ubona ko nikirango na kimwe cha tangawizi yitwa Biguvu urabimbaga braza izo ni kampuni zitatu zamuhaye akazi kubera indirimbo yiwe yakoze aha nihe yamuhaye imodoka ivuye muri Superbat uba makuru karatembera ngo nibirango biriko yabikuyeko okay sindavyemeza sindabibona urabimbaga braza ndabona mugabo urumva neza yuko jewe nka jewe ubwanje iyo nza kuba ndikiriko sivyo kubera nzi neza yuko iyi periode turimwo atama concert ahari iyi periode turimwo atabuzi buhari mugabo iyi periode turimwo abadandaza bo bakomeza kudandaza ikintu cya mbere ari gukira ni visibility y'ama company gusa mfitanye amakonto hari ya modoka yari kwinjira hajya muri stade
yuzuye ibidrapo bya Superbat, yuzuye amadrapo ya Bubet, yuzuye ko amadrapo ya Bigufu. None simbizi wowe kwera abona abantu babandanye bamuhemba mu gihe atanu umuziki yo bari karasohora. Ko nka kontra ya Superbat ni kontra y'umwaka yo ndayizi. Bisigura yuko ivyo nivyo bintu vya mbere byari kuba biri uko biraboneka hajya. Ivyashara. Aho je no mpagara. Ariko simbizi umuntu wese afise target yiwe. Kiriku haraho usanga ari karatangaza nk'ikintu kanaka. Ugasanga aracishijemwo ijambo giyo company kanaka. Ivyo rero ndakubwira ati hajya ijya n'ikintu brother ijya tariki yo kugurura stade ya lo 31 kijya n'ikintu kiri historique. Imyaka yose tuzoba uzomenya ko ijya stade yugura tariki 31. Ijya stade tuzovuga yuko umurimbyi Kiriku ariho yarari. Ijya stade mu mateka yayo bizokwandikwa no muri Guinness yuko mu mateka y'umuziki y'umuririmbyi yemerewe kurimba muri stade ko ari umurimbyi witwa Mukombozi yaririmbye amasegonda 6. Ivyo bizokwama vyanditswe. Ariko we ntiwaririmbye ya. Oya, Jesse ndi umuririmbyi sano mu invite. Ivyo ari ibintu bitegereza kuzokwandikwa mu gitabo. Urose rero mahigwe ntiwandikisha amateka. Sivyo? Ya Mukombozi yarandikishije amateka yo kumara amazwa kuzimya atizimya. Ivyo bintu uri kuririmba n'ibiwanye n'urubanza turimo vayo. Simbize mu mateka yo kubwiwa ati vayo. Umbiriza uko byagenze. Ivyo nta murundi azovyibagira yuko bamubwiye ati vayo aramara manzu nyumvirize amasegonda 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 ngahe yega Mukombozi bamuhamagaye aramuye yaririmbye amasegonda ngahe ntiyari yateguye kuririmba oya yarimbye amasegonda 6 niba aramuhaye indirimbo ngo aririmbe YM ntiyiruse stade yose D'abord Mukombozi ntanamubwira aririmbe yapapuye microphone Bucuti nuba aracavyidoga ndafise nga message ya Sene Bucuti doga ati je Mukombozi nta micro namuhaye yarayikubera biga n'amajinga Mukombozi Bucuti gutu umuntu aza kurimba imisaraba muri stade ati nukuri ko Imana je yampapuye micro acagenda yiruka hari kuri centre DJ bayamuboya atanguye vy'imisaraba bace barabizimya uravyumva iyo yose ni histoire na histoire y'ivya Kiriku rero hajya kuba yinjiye muri stade n'imodoka iri kwa madrapo y'igihugu iri ku drapo yakoreshe iri konye n'icubahiro hajya rero no mu kwandikisha amateka n'ababosi bari hajya muri stade hajya harimo abaguza tunga benshi bari hajya muri stade abatanze inkunga kugira sponsor kugira biga rubanza rube hari za Bankobo hari za Kashite hari zande hajya Kiriku yavuga ati kura no mateka yanditswe kugira n'andi makontra ndayongeretse sivyo bujya Kiriku yemeje abafana ababosi bamuhereza amadiri y'amasho mugabo amadiri ya branding amadiri ya publicité abarimbyi bacu barakeneye kwicarikwa bakigishwa ingene amadiri ya publicité akogwa n'ingene amadiri ya publicité akuzwa naho rero nca mpagarara mvuga ati buga rero hajya kuba yararonse opportunité en or yo kwemeza ababosi ama ntayikamishe haga ni fois 0 ivyo byo kwemeza ababosi baduha amasho azosubira mu kwa kane urumva Braz kuri Pasika cye kuri Saint Valentin nga kuri Saint Valentin nuzuza kurimba ngo hani no musi w'abakundana kwanza urumva twaribuye na patiri wacu none simbize kumengo uri kuriza Kiriku kuzima hakiri washi kuzima n'ubundi ahantu wose uramutangira no nta umviriza Braz ibi ndiko ndavuga si Berisima sinamuvuze hari warazi ko Berisima ubunyena zuba ari umubaji w'imbaho igiteka kuri hiti yari afise waruzi uko ano masaha kwa bayambaye aya umviriza Braz aya masaha Fernando yambaye inkima ariko arabazi none so kwiteza imbere bimwe bamutumirira abantu sindavyansi sivya byaransa araduka ari Gitega byaransa araduka Berisima yaduze kubera vyansi none hari hiti afise mugabe igihe yaragezwe yaravi Bujumbura Ibe byaranse yuko narongora Fernando yaduze ruguru kubera Fernando yaraduze nankarera yuko ivyashikiye uwundi bimba uko nyene byabaye kuri ba Frank Generation 4 n'ubundi tuzubuzima babaye urabarondera urabe bakubwire wumve ubuzima barakoze amahiti genda urondere bakarije bahamamiko iyo ni liste y'abantu babaye bakoze amamega urabyumva za ndirimbo zamara nimya apani zizabakiri kuzimara amezi hari indirimbo yamara 2 ans urenganye gutya niyo urumva Braz mugabo no musi ndirimbo zacu yatevye usanga ari amezi 6 uravyumva rero turanka uno musi twahinduye systeme hit uronka amadiri uronka amakontra izo kontra rero uraziryamako
uravuga ukemeza aba boss baguha ama kontra kwera izo kontra nizo zotuma utacha kubaho nka Berisima uje kubaza imbaho kwera umunyamuziki nukikora mu gahogo sugufata umusumeno oya hari abihwaniye n'umuziki uravuga braza ivyo vy'imisumeno ni migambi yo kwiyugunganya uriyungunganya imiziki uri kurayikora ugatanga amategeko okay Kiriku nikihe yakoze ciza yobandanya niki hakwiye Kiriku aikara vyitwaramwo nabi utigute ibiduko nabivuga no kumurimbyi wese azokora hita karonka amahigwe yo kuronka amakampuni amuhereza deal uravuga braza urase kampuni guha deal yemeze kandi niwemeze ijya kampuni ko uwo wayemeje ahubwo niwemeze yandi makampuni kugira ubandanye uri kurabaho uravuga braza dufate nk'ubu nk'ijya modoka ejo nzoyisanga yamaze gushika ejo hari umuntu yambwiye yuko igeze kwa Oze Logistique uramutse agurisha imiduka imodoka yose uyisha ejo bambwiye ati burya rero ya modoka rero namantu byasanze uko ngo ari umuntu ngo yakomanze imodoka kwa Oze Logistique ngo yakiri ngo ni yakeneye urumva braza kubera uwo mujama imodoka yose umusavye ukira gusa kumwereka ifoto nshaki uwo mujama yambwiye ati ngo shaka ijya plaque nyene ijya nyene ubu rero uzotangare rero ntuzotangare nijya modoka yagurishijwe Oze Logistique nafyina mama yangu nafyina ndakubwije ukuri je Oze yarambwiye ati nimburugini riri ku isoko wewe urumva ubura n'ibya Superbat nambye ngo yabikuyeko imodoka Oze yamaze kuyirangura sawu no tubigenza gute reka shaya guhaya amahera ya promo inde wewe umuvugo uko inde Oze Logistique none okay genda urabe imodoka kirikagira mu kwidanga rya Superbat igiye igeze imodoka ya Kiriku igeze kwa Oze Logistique nuko bigoye kuronka abaririmbyi ba mu muziki ndundi twamubaza ivyo uri kuravuga yuko bizomenyekana tu asha no abikoreye munsi y'igitanda byaramenyekanye mana amasaya kuja gutora umwana arangeranye dakwiye kuja gutora umwana nuguruka imana umufashije mani reka ndagushimire ku mpanuro utanze asante sana umuntu atumvise nta bindi numva biramusha bro ndagushimiye naye ndagushimiye gose reka turangize tuvuga ngo yaga